Ikibazo cyo kuririmba sindiho naye sinavuga ngo nzogihagarika ngo kubera nkumbure ngo ibintu nashitseko kuki wewe untera ibibazo ese ingene untera amasiresi ingene untera amacungu kandi usikongo kunda ubikorera iki tubwire umuririmbyi w'umurundi akwemeza akora nawe ugashima wambere notangura kuvuga ni Asira yani iyi leo wataka kunitupa nitakuwa wanani mwanzio nihurumie mama. This is Mijo Talent TV. Amahoro y'Imana abane nawe. Abompu pomsi, abumpati abumbadimenti. Intare y'umuji king of animation, the master, the monster, the tough the the one and only special weapon, right? Tizo. I don't care who is doing better than me. I'm doing better than I was last time. Then it's me versus me. What I'm looking for is what I deserve. This is animation time nanone kandi kunshuro ikurikira. Amateka baririmvyi ivyo utazi ko baririmvyi bacu b'abarundi ivyo utigeze umenye ko baririmvyi bacu b'abarundi amateka yabo kuva kubusa gushika kw'icenda mbega vyagenze gute kugira ngo bashike aho bageze aka kanya niyo mpamvu ndinga nico nshinzwe kubazanya ivyo mutigeze mumenye ko baririmvyi bacu b'abarundi animation time niyo mpamvu nambaye swati ngaho no musi takuwa fire special weapons anti-terrorist nakuzaniye umuririmbyi w'umurundi afise impano idasanzwe upcoming ariko afise target idasanzwe afise aho ashaka kugera ashobora kuba hatandukanye naho abandi kandi ni MC Bombardment nanone wewe warafunze subscribe kuri Mijo Talent TV Imana ikongereza imigisha nimba utarafuna subscribe ikintu cyo gihe ni nako kanya kandi nanone ndakuramukije bro amahoro neza urameze neza I'm good bro neza wamaze gushika mu bwami bwa Mijo Talent TV baramutse abakunzi wa Mijo Talent TV ndabaramukije cyane bega akakanya turi kumwe nande hari abatakuzi bro Adolex twagiye na kapera ivyo bamvuga vyose sukuri n'amajambo mvuga sayukuri bivuze kuducamu kubiri ngo tube habiri bakoze ikibiri imitima yabo niyishari ivyacu vyabateye imihari ngo mbeho utahari if you leave me baby I go die I can't live without you urabizi ko nagukunze nkaguharira umutima wose iyi leo wataka kunitupa nitakuwa wanani mwanzio nihurumie mama hao ni wambea Adolex manza ubasigure Adolex kwanza Adolex n'amazina nagenda fatanya uko je kwanza navuga ko navutse ntari umuyisilamu ariko ubundi umuyisilamu navutse mfise amazina navukiye muri Gatolika hama banyita izina ry'ikirundi n'izina ry'igifaransa maze kuvayo naciye nitwa izina Muhammad izina rya Kisilamu nuvuga amazina yose nagenda yaterateranya nkura mu tudome duhe kandi kapera ku yindi ndirimbo yiwaye bro ufise imwe yonyene oya ndafise indi indirimbo nahereye ko yitwa stress ukuntu ndakwikundira ukabutanguye kunyikura impamvu ntera amarira kandi waremeye kuyampanagura imbere zawe ndutona amahera kandi uzi neza ko amafaranga ahera noti ni nyikara tunachanga karata jiri upate poto iwawe nacho nakoze ariko ho kunshimira ndaba nk'ifoto krata minachanga napiga swata abo wahora ubona ko ndabaruta usigaye uvuga ko banduta iyo ndakuyagishije ukandaba kuva hasi gushika hejuru ugizuranye ishuru kabizana mw'induru wo yo kuki wewe untera ibibazo ese ingene untera amasiresi ingene untera amacungu kandi usikongo kunda ubikorera iki kuki wewe untera ibibazo ese ingene untera amasiresi
ingene untera amacungu kandi uziko ngukunda ubikorera iki. Asante sana Adolex. Indirimbo yo wawe nshasha wakoranye na Azlion bayitwa Don't Let Me Die. Ntundeke ngo mfe. Iyo ndirimbo nayo tuje kuturirimbira bayitwa Stress. Ibibazo canke se iki. Kubera iki wisunga izo titre bro. Mbega uba warahemukiwe kenshi mu rukundo. Ntundeke mfe ama stress. Kubera iki ga bro. Kubera iki ukunda kwandika indirimbo nkaho mengo baguhevye sinzi. Waba warahemukiwe kenshi. Ndazikunda gusa. Ndazikunda ariko je ntabwo ndahemukirwa sinobesha kabisa. Urakunda kwandika indirimbo nkaho mengo wahemukiwe. Birashika ariko uko tazanika ngo nuko yamba nahemukiwe. Ibintu biba biriko biraba ku isi turabibona. Hariho ibintu usanga vyabaye ku mugenzi ukahakura icigwa ukavuga ati uko biri kose birakwiye ko nanjye no kwandika kiya ciyumviro hagiha abantu nabo bakacyumviriza. Kunyamba bitaragushikira biba byarashikira uyundi. Ariko twandika ivyo tubona akenshi. Indirimbo yiwawe Don't Let Me Die wayikoranye na Azlion. Kubera iki wahisemo gukorana na Azlion? Azlion ni umuririmbyi novuga ko nemera. Kandi uretse ko no kuba no bandamwemera novuga ko ndi no mu bafana biwe ko ndakunda indirimbo ziwe cyane, ndakunda kuzumviriza cyane. Sampaye ko haje rero zo kuba no korana nawe kubera nibikorwa vyiwe novuga ko ndabifana. Abaririmbyi bamwe na bamwe bavuga ngo iyo bagiye kurondera umuririmbyi ngo bakoranye ne indirimbo barakunda kugorana canke ntibakunda guhuriza ku bintu. Mbega wewe Azlion vyo byarakoroheye canke byarakugoye? Sometime yara usanga bigoye ariko twaricaye turayaga turabishira ku murongo yarabinyemereye vraiment. Yego hama turagenda muri studio turakora igikorwa. Aho washaka ko indirimbo igira canke ikugeza wowe warageze? Yarashitse kubera igikuru yari message twashaka gutanga kandi message yarashitse mu bantu abitarashika ko nabo barabandanya bayumve bogenda kuri channel yanje wanditse Adolex soja urashobora gucibona hanyuma ukumviriza ivyo bikorwa twakoze. Nizera neza ko atanumwe ashobora kuba yobigana ibikorwa bimeze neza cyane. Mbega ni kubera iki wise umusirikare soja? Ko umusoda umuntu apambana n'umuntu yama atacatinya ari ibintu byose uko bije kose nikavyakira ariko agashira imbere kugira nte kwama ari karagwana. Nanje rero sindi umusoda nkumbura ngo nzoje kugwana mishamba ariko bwambere na mbere ikintu nshira imbere no kugwanira kwanza ku muziki nashize iryo zina narishize ko kubw'umuziki. Wabwiye ico iyo tatuage iri ku kuboko iwawe isigoni batari banga? Tatuage ni ntuze ibijanye n'umuziki ndibaza beshi bacha bayibona. Negereze barabe neza. Beshi bacha bayibona. Okay, it's animation time. Amazina yonya kuri wahawe n'abavyeyi noneho. Amazina yiwanje nahawe n'abavyeyi. Amazina yiwanje nahawe n'abavyeyi navuga ko ari ni Mohamed, ni mbaza umutima Mohamed. Wavuse ryari wavukiye hehe? Navutse Amir 1993 mvukira Karusi muri Buganyuzi. Uca utangura kuririmba noneho ryari? Natanguye kwandika indirimbo muri 2018, natanguye gusora muri 2020. Naho nyo ndirimbo ntihagiye no kuri YouTube. Oya, no kugeza n'ubu rero nacenda nguma ndabibandanya. Ese koko Mohamed yoba yarize? Nimba yarize yashitse mu wakangahe? Cyose narize ariko sinigeze ndayamara. Nageze mu gicumi. Ugeze mu gicumi? Naho nyina pana yamara yo mu Burundi. Ko jewe nakuriye Tanzania, nize Tanzania. Niyo igicumi nagize Tanzania. Wamenye ryari ko ufise impano yo kuririmbaga Adolex? Impano yo kuririmba nari ndayisanga kubera naho nandika abapeti bakaririmba nkumva ati ni sawa canke turi kumwe n'abandi bana nyene tungana usanga ndiko ndaririmba uvuga ati kobwa vya bimeze neza. Yego cyo gituma nanje vyampa ko haje kuba no shobora kuba no bandanya umuziki nyene nandi
y'abantu iyo numva tara yawo mfise manara biheze yego ucinjira mu muziki nta bantu baguciye intege abantu baguca intege ntibabura kuko iyo winjiye mu kintu haraba bishima n'abaza kubigwanya yego nka mere wanje ntiyabikunze ibintu by'umuziki yarambujije ngo sindirimbe ndabihebe rero nanjye kubera nabikunze naracishije aho umutima wanje ushaka tugarutse gatoya ku mashure uciga ngaka akantu wakoze ku ishure kababaje canke kanezereye utazopfa wibagiye kugwana hari umukobwa twigeze kugwana vraiment arandoda mu arankubita kabisa mu mutwe ndumva ko mbabaye nta kanezereje koko wawa akanezereje kuko numva mwe karababaje kuko biti umutwe wafa kuwumena ese akakonejeje noneho vyanezereje byo ni vyinshi kabisa ubwa mbere na mbere aho kuronka amanota meza iyo uri kuriga so uvuga kuba nagarukiye mu gihe 10 suko nkumbure no banari kijuju mu ishure kuruta bose ariko i Tanzania na hantu wiga ushitse form 4 murakora ikibazo nani ucuta hasi nko mu Burundi unaniwe ucuta reje kuba nananiwe rimwe ndi banezere neza ko mu Burundi abananirwa ari benshi kandi basubiramo niko bimeze na kuvuga rero ibintu byanyoheye byinshi byari byo kuronka amanota meza kwihuriza n'abana usanga mwigana yego wifuza ko umuziki usokugeza hega bro umuziki ku bwanje nifuza ko nshikana kure cyane nifuza ko yoba life yuwanje ukagaburira umuryango ukongera nanje ukanteza imbere ugateza imbere n'igihugu jewe cy'amavukiro yanje igihugu mvukamo hoba hariho umuririmbyi akwinspira nta muririmbyi jewe nabandabira ko nta numwe kabisa ndirimba ivyanje uretse gusa ko ari abanezera ukubo bari baba bariko bararirimba canke nezerwa n'imiziki yabo nandi ho nta muziki nta muririmbyi je nisunga mu kurabirako oya ngiki ikintu utopfa uhagaritse kuririmba utagezeko naho no kigera ko canke sindakigereko je kuririmba ntavyo ndiko ndaheba oya kandi je kuririmba sinzo bihagarika kubera imyaka n'abatama bararirimba kandi ugasanga imiziki yabo irakundwa turayumviriza ni kuvuga rero ikibazo cyo kuririmba sindiko sinavuga ngo nzogihagarika ngo kubera nkumbure ngo ibintu nashitseko oya ivyo bintu naho no bishikako ndashobora kubandanya ivyo bintu bishikako naho nyene gusanga umuziki nawe ivyo nawe se ivyo bintu nibiki utopfa utahagaritse umuziki utagezeko noneho wifuza kugera kuki ubwa mbere umuziki je nibaza yuko nkeneje bwanje kuntunga nkeneye n'umuntu yobaho canke abantu bobaho kubw'impano yanje yego ico kintu ushaka noneho cyane gose mbega uyu muziki iyi industry yo ngaha iwacu mu Burundi uyibona gute cyenda ibana neza mu mikorere kuvuga ati abaririmbyi ntibakundana uyibona gute barakoye abo icyo cyo kudakundana jewe nta bantu benshi nditubura ndibaza mu baririmbyi cyo kudakundana vraiment ntacyo ndabona kuko abo tuyagaje tuyaga neza abo tuyagaje tuyaga neza vraiment nta kibazo uretse gusa kugara hari igihe usanga umuntu wamwandikiye usanga amaze nk'imisi nk'ibiri tatatara kwishura kubona rero ngo nari navye bagiyemo babona uko no kugara mu bisanzwe gira ico ubwiye abo baririmbyi birengagiza abagenzi biwabo ngo nuko ari batoya bakiri hasi cyane baza ubwa mbere na mbere ikintu noshira imbere nuko twogiranira urukundo ko ishiga rimwe ntiri cyumba kandi nta wikwiza n'umwami yaratiye urushinge urashobora kuba uziki nanaka kabaziki hanyuma mugabo ugasanga hari icyo ubuze nawe kandi abuze nkuko twese dufise impano ariko
hari ikintu usanga tubuze kandi ivyo bintu tuba tubuze si bimwe umwe ababuze kimwe ku ruhande rw'iwe ubundi ababuze kimwe ku ruhande rw'iwe ariko tugiye hamwe tugafashanya nibaza ko atacoboza tudashobora gushikira twifuza kuba twoshika ese woba ukurikirana umuziki wo mu Burundi canke abarinzi b'abarundi umuziki wo mu Burundi je ndawukurikirana cyane tubwiye bose si bose nkunze kumviriza ariko benshi muri bo ndabumviriza vraiment tubwire umuririmbyi w'umurundi akwemeza akora nawe ugashima umuririmbyi w'umurundi akora nanje nkashima wa mbere no tangura kuvuga ni Asira yani kuko ubwa mbere na mbere je kubganje afise ijwi irinezera yego vraiment aranezeye ariko araririmba kabisa yego n'indirimbo woba ukunda y'umuririmbyi uvuga ya Azlion jewe umuririmbyi w'umurundi indirimbo yiwiwe ukunda uvuga ya Azlion yani canke ari yindi ndirimbo ukunda yundi muririmbyi nimba ihari ni iyi je indirimbo novuga ko ari Asira yani nyene novuga ko ari Asira yani nta wundi muntu novuga ngo umburengo ego ndabumviriza ariko ubona umviriza cyane usanga ari Asira yani kumengo wibanda cyane kuri Azlion usivye umuziki hariho ibindi bintu mwoba muhuriyeko nakimwe nuko munavuka ico dufana vraiment umukunda gusende nk'umuririmbi yumvira gufana Satbi canke nkiyumvira kumviriza indirimbo za Big Fizzo anje rene yumvira vya Asira yani nibaza ko batobimpo okay babwire noneho abakunzi biwawe ico ubemereye cyo ndabemereye nibikogwa turiko turakora ibikogwa biri mu gikoni hari n'ibindi vyaheze yego vraiment nibaze uko mu minsi bagiye kuronka ibindi bikogwa bishashe nimubandanye gusaba kurikirana Dore Midai Dore Midai nitwabona hishitse nampa bazoce batubwira ati ikindi gikogwa kirakeneye Dore Midai imbere yuko turangiza dusubire burimo Dore Midai Dore Midai Dore Midai Dore Midai ivyo bamvuga vyose sukuri n'amajambo mvuga sayukuri bivuze kuducamo kubiri ngo tube habiri bakoze ikibiri imitima yabo niyishari ivyacu vyabateye imihari ngo mbeho utahari if you leave me baby I go die I can't live without you urabizi ko nagukunze nkaguharira umutima wose iyi leo wataka kunitupa nitakuwa wanani mwanzio nihurumie mama hao ni wambea Dore Midai Dore Midai Dore Midai Dore Midai Dore Midai Dore Midai asante sana Adolex namwe murakoze cyane turagushimiye nanone kandi namwe ndabashimiye cyane twabaramukije nanone tubasezere yego abakunzi banje n'abakunzi ba Mijo Talent TV ndabasezeye bye bye ariko gusa ntibibagire gukora subscribe kuri channel ya Mijo Talent TV na channel ya Adolex Soja yego turabakunda cyane uyu ndi musi Adolex yego merci beaucoup ciao ciao yari MC Compartment Animation Time kuri Mijo Talent TV none kumwe na Tryzo kuri kamera noneho reka dusubire uyu ndi musi dusubire mu kindi higano nanone ciao ciao wakoze kudukurikirana Imana ikongereza imigisha boom